Abantu benshi barafunzwe kubera biyandikisha ku makarte SIM mu nyuma bakayaha abandi. Abo mu gihe bakoze icaha bakoresheje iyo carte SIM hahanwa uwo yanditsweko kuko umwidondoro wiwe uba uri mu vyuma. Misago Emmanuel, umuvugizi w'ikigo ARCT, agira ati: uno munsi urafata carte SIM bakwanditseko ukayigabira umuntu mugabo ntumenye amabi aza kuyikoresha. Ashobora kuyikoresha mu guhungabanya umutekano, mu bwicanyi, mu musuma n'ibindi. Iyo rero ubutungane, kuko dukorana n'inyamiramabi n'ubutungane, iyo baje kurondera amakuru yakozwe n'iyo carte SIM badushikiye tukaraba mu vyuma, ivyuma bica vyerekana we wayandikishije, ntivyerekana uwuriko akora ayo mabi. Rero ngasaba nshimitse uhereye no munsi kubanyumviriza ntihagire umuntu azubira gutanga carte SIM ku muntu wundi kiretse nyene yanditsweko. Hanyuma izo nimero iyo zimenyekanye ubwa mbere zirugagwa, ariko kandi n'abo bantu iyo tubabonye barafatwa. Mwomenya ko ishirahamwe ARCT ryiteze kuronka ingabire y'ivyuma bizofasha mu gukinga no gutuza ubusuma bw'amatelefone kuko uwuzoyiba atazoshobora kuyikoresha.